kiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Steven Niyungeko niwe amwe bw'ivyuma afatkanije na engineer Egide Mwemero. Cuti wakunze muri kwa dukurikira baje kora musananga nabaye kaze murano makuru yo kuri uyu wa kane igerekerezo rya 11 Ntwarante umwaka wa 2021 nabuze yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira. Ubwicanyi burabandanya kwimonogoza mu Burundi muri joro ryakeye hari umukenyezi yagandaguwe akerewe izosi mu gihe yaramaze iminsi amanutse ibujumbura kuramutsa umugabo wiwe. Iryo bara rikaba ryabereye muri zone ya Musaga mwaza kuyikurikira. Umugwa oni ujere gutohoza ku Burundi umesha ko kuva Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi ihonyango y'agateka muntu ryabandanije kwiyongera naho hari bimwe leta yiwe yashize mu ngiro byo guhuma amaso amakungu mwaza kubikirikira muri kino kiganiro namwe igabane ako hambere aho mu gice ca kabiri cano makuru nkuko tumaze iminsi tubashikiriza ivyerekeye kahise kimenyetso bikuru by'igihugu uyu munsi tuza kubabwira bimwe mu bimenyetso biranga igisirikare cy'u Burundi n'insiguro yavyo mukanya inkuru imwe mu kwayo. Ndasaka ariko ikaze mu makuru mu bijanye n'umutekano hari umukenyezi yishwe akerewe izosi kuri uwo gatatu muri quartier ya Kamesa ni muri zone ya Musaga commune ya Muha icatumye agandagurwa n'abamwishe ntibiramenyekana idonido na Nadeje Rakosi. Berahino Beatrice niyo mazina y'uwo mukenyezi yaraye yishwe akerewe izosi muri quartier Kamesa. Amakuru dukura mu muryango wiwe amenyesha ko Berahino Beatrice yarafise imyaka 50 kandi ko yarasanzwe ari umwigisha ku ishuri ritoyi y'Iburuhukiro mu ntara ya Muramvya. Uwo mukenyezi yari yamanutse Bujumbura kwivuza aho bari bamubaze indwara y'umwingo. Ayo makuru nyene akavuga ko yari yashikiye muri quartier Kamesa ahaba umugabo wiwe yitwa Manirakiza Cyril asanzwe ari umukukuruke mu gisoda ca kera ex-fab. Muri iyo nzu nyene niho basanze yiciwe naho Manirakiza Cyril we avuga ko yari yasize umugore wiwe akomeye. Umuryango w'uyo mukenyezi yagandaguwe wo umenyesha ko uko ari babiri batari basanzwe babanye neza bakongera bakavuga ko batangajwe cyane nuko mwene wabo na Manirakiza Cyril azwi ku izina rya Bizindavyi Thierry uyu nawe asanzwe ari ntwazangabo mu gipolisi yazanye vyihuta abapolisi ahabera iryo bara gutanguza amatohoza bagaheza bagatwara n'ikiziga ciwe batarindiriye ko umuryango wiwe uhashika kwirabira uko wabo yagandaguwe. Ayo makuru akamenyesha ko hoba hafashwe umuntu umwe kumvo z'amatohoza ariko uwo muryango ugasaba ko hoba amatohoza yigenga. Ayo matohoza ngo agahera ku mugabo wiwe ngo kuko ari we yabonanye ubwa nyuma n'umuhisi. Icatumye uwo mukenyezi yicwa hamwe n'abamugandaguye ntibiramenyekana. Bizindavyi Thierry iyo ntwanzagabo mu gipolisi yamenyesheje uruganda rwa RPA ko amatohoza akibandanya. Arakoze Nadeje irakoze yitwaje guhasha imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta kuva mu kwezi kw'icenda ku mwaka uweze 2020 abahoze mu gisirikare ca leta n'imiryango yabo ugaruka mu bwoko bw'abatutsi naho migambwe itavuga rumwe na leta baragandaguye ku bwinshi abandi baraborezwa igufa aho rituvuze abanyurujwe n'abafashwe bagatabwa mu mvuto hadakurikijwe amategeko. Ivyo ni bimwe mu byashikirijwe na Dudu Diene arongoye umugwi wa ONI ujeje gutohoza ku Burundi kuno wa kane mu nama yo guhanahana ijambo kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu ntumbero yo kuringaniza inama igira iya 46 y'umugwi wa ONI ujeje agateka ka muntu. Inama yabereye i Geneve mu Suisse ariko hakoreshejwe na cyane ubuhinga ngurukana bumenyi. Janvier Ninahazwe yakurikiranye ivyavugiwe.
Muri iyo nama yo guhanahana ijambo kubijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu, Dudu Diene arongoye umugwi wa ONU ujejwe gutohoza ku Burundi yamenyesheje inama ya ONU ijejwe ivy'agateka ka muntu ko kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi hari bimwe bashima bimaze kurangurwa. Nubwo biruko ngo kubahiriza nyezina agateka ka muntu biracari kure nk'ukwezi. Malheureusement, des violations graves des droits de l'homme ont continué à être commises, notamment à la suite de nombreuses... Birababaje ariko kubona ihonyangwa ry'agateka ka muntu ribandanya. Aha twovuga nk'ihungabana ry'umutekano kuva mu ciriheze cyo mu mwaka wa 2020. Ivyo vyazanye icitwazo cyo kwiva inyuma mu guhiga imigwi yitwaje ibirwanisho na cane mu bice vyagiye biberamwo ibitero. Ivyo bikaba vyatumye abikekwa ko bakorana n'iyo migwi na cane abahoze mu gisirikare ca kera XFAB n'abari mu miryango yabo ugwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi n'abandi batavuga rumwe na leta bagandagurwa atacamira. Bamwe baranyuruzwa abandi barapfungwa babanje kuborezwa igufa. Ivyo bikaba vyakozwe cane n'abakozi biperereza bafadikanije n'imbonerakure. Des agents du service national de renseignement CNR, parfois appuyés d'imbonerakure, ont été identifiés comme les auteurs principaux. Ariko n'ubu leta ya Gitega ntihesha mu gutera ivyatsi uyo mugwi wa ONU. Tabu Manirakiza aserukira leta y'u Burundi i Geneve mu Busuwisi. Le Burundi réitère sa ferme opposition aux allégations mensongères politiques. Burundi burasubiye kwiyamiriza ibinyoma mu vya politike bishikirizwa hahonyanzwa amasezerano ya ONU mu bijanye no kutivanga mu biraba amareta y'ibihugu. En ce qui est de l'obligation de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Umuryango w'ibihugu vya Buraya nawo ukaba cane wiyamiriza urubanza ruherutse gucirirwa abantu 34 harimwo abamenyesha makuru n'abaharanira agateka ka muntu. L'Union européenne note avec satisfaction la libération de 4 journalistes du groupe Iwakul. Umwuga buraya burashimire kugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu iyugurwa ry'iradiyo Bonesha FM n'ikigongo mukuru w'igihugu aherutse gutanga. Ariko rero ubumwe bwa buraya burahagaritswe umutima n'urubanza rw'umunyororo wo guherayo ruherutse gucirirwa abantu 34 de 34 individus à une peine de prison à perpétuité. Ku ruhande rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu, Hervé Niyuhire yashize ahabona ingene abakora amabi atandukanye mu Burundi baheza bagashimirwa. Ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu ribandanya kudahanwa abarikora nabo bagashimirwa nyabuna mu kubashinga amabanga ahambaye. Ihohoterwa ry'abaharanira agateka ka muntu abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe na leta ribandanya ryimonogoza. Ivyo bikagaragarira mu kubaburagiza no kubacira imanza za ngondagonde mu ntumbero yo kubazivya Burundi. Mwomenya ko mu baserukiye amashirahamwe aharanira agateka ka muntu bafashe ijambo muri iyo nama harimwo abarundi bashika kuri 4 harimwo n'umukenyezi. Arakoze na Janvier Ninahazwe tukivuga ibijanye n'agateka ka zina muntu. Igipolisi cy'u Burundi geje kwemanga uruhara rw'abajeje umutekano n'abandi bakozi ba leta muri rwo rudandazwa rw'abakenyezi bajanwa mu bihugu vy'abarabu. Mu iganiro yahaye Hamesha makuru mu gitondo cyo kuruno wa kane umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano yavuze ko bamwe muri bo bamaze no gufatwa kandi ko ico gikorwa kikibandanya gushika urudandazwa rutujijwe mu Burundi. Kurikira Pierre Nkuriki. Nkuko mubibona nuko mu bamaze gufatwa bakora runo rudandazwa rw'abantu murabonamwo cyangwa murumvamwo abajejwe umutekano bamwe nabonyemo abapolisi. Ubu umupolisi iyo yavuye akaza hari n'abandi bakiriko barabazwa. Byibonekeza rero ko kino gikorwa n'abantu benshi ngaha mu Burundi batandukanye kandi bafite nabo baca bakorana no muri ivyo bindi bihugu. Mugabo rero ico tworemesha abantu bavira nuko mwumva yuko nabo ivyo bihugu navyo dukorana mu kubadufatira. Ngaha barashobora kwiyomba usanga arasohotse ngo urumva yuko iyo babageze hose baza bakadufatira. Akamaro twashaka gutera kuri bano bantu babikora cyane abapolisi cyangwa abakozi ba leta. Twagasomyeshe yuko utaramenya canke atarategera intumbero uno munsi igihugu kiriko azokumvirayo. Mu Kirundi baravuga yuko agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Hari n'abavuga ngo ubuswi kw'impene ngo kumva kubabuye.
hariho abamaze kubibonera bama twaberetse abapolisi ko turafunga muri runo rwego aha twamenyesha ko n'aba abapolisi icya mbere gica gikorwa no kubafuka muri runo rwego ko baradutukisha bagatukisha urwego kandi umuzi ko ari urwego rwiza cyane urwego rukora ibishimwe rero aha twamenyesha yuko cyane cyane abapolisi n'abakozi ba leta amatohoza yimbitse azobandanya kandi nta n'umwe azogera umutwe ko azobangana ko uwo muntu yafise ukuboko muri bino bintu amenye yuko amatohoza ari parakorwa kandi azofatwa uko azobangana kose icyo azoba ari cyose ashikirizwe ubutungane shaka yuko bino bintu bihagarara burundu muri kino gihugu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website @RPA_BI. Turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye ingo yo guhagarika amasezerano ishamwe obu harifitaniye n'abakozi bayo itekuwe n'amategeko kandi ishobora kugira ingaruka mbi ku buyobozi bw'iryo shirahamwe. Ibyo bishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima asigura ko hategerezwa kuba ibiganiro hagati y'iryo shirahamwe hamwe n'abakozi n'abaserukira abakozi b'amashirahamwe atandatu yagiye hamwe kugira ngo ishamwe obu rivuke. Ubwa mbere na mbere nagomba menyeshe twisunze amategeko yuko arakarenganyo ari ibintu bidashingiye ku mategeko y'akazi mu Burundi kandi tubona yuko umukoresha ashobora kuzogira ingaruka mbi mu gihe iyo ngingo yoyifata hama abayifatiwe muri ako karenganyo bakitura sentare y'akazi. Abo bantu bari bamaze imyaka 2 bakora ntibigeze bamenyeshwa ati tuzobahagarikira amakontra yanyu y'akazi. Ngingo ya 94 y'itegeko nimero 1/11 y'itariki 24 zo kw'11 mu bihumbi 2020 asubiramwo amategeko y'akazi code du travail yongera asubiramwo iyahahora yari muri décret loi numero 1/037 17 juillet 93. Turabona muri iyo ngingo ya 94 ko bavuga yuko umukoresha adashobora guhagarika wenyene amasezerano y'akazi ariyo contrat du travail atabanje kubimenyesha umukozi akoresha kugira bavyumvikane ko barabe ko bishingiye ku mategeko. Iyo ngingo nyene igashigikirwa n'iyindi y'167 ivuga yuko umukoresha agomba kubwira abakozi biwe kubera ubutunzi canke kuja hamwe n'ayandi mashira hamwe vyagabanutse vyabiteye ategerezwa kubimenyesha araserukira abandi mu kazi bakumvikana ingene amategeko azokurikizwa bakanarondera na inspection generale du travail kugira ibafashe. Ivyo rero n'ingingo y'169 iravuga yuko mu bintu baraba kugira umuntu bamubwira ati wewe kubera ingorane z'ubutunzi turahagaritse amasezerano y'akazi babanza ubwa mbere na mbere kuraba uwo muntu uburambe mu kazi abafise icamaze ico yize bakaraba n'umuryango atunza n'imyaka yiwe bakaraba muri ivyo bintu akoresha ico bita recharge familiale. Nibo bantu ba mbere rero badashobora gukurwa mu kazi. Benshi rero muri abo n'abantu bari bafise uburambe mu kazi bamenyereye akazi udashobora kusubira kubabwira ngo tugira yandi masezerano ntibibaho. Umushingamanza Gustave Niyonzima avuga kandi ko vyerekana yuko iyo ngingo igamije gutanga akazi ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ibiteko biri n'amategeko y'akazi. N'ubunyene n'umushingamanza Gustave Niyonzima n'ibintu bamenyeshejwe giturumbuka bitaciye mu mwumvikano ngo bimenyeshwe na inspection generale du travail nkuko ingingo y'163 n'164 ibitegeka. Tukabona yuko rero harimwo utunenge hoba harimwo n'izindi mvo. Eka turavye kandi n'ingingo ya 49 nayo nyene irasigura neza yuko umuntu adashobora gukoresha yandi masezerano y'akazi mu gihe haba hari utwo tunenge nayo matati hagati y'umukoresha n'umukozi babanza kumvikana ingene bavyuzuriza. Rero ibi ni ibintu biboneka yuko bifise iyindi ntumbero atari ntumbero y'amategeko ajejwe akazi, kuko n'abo bantu bo bafata nk'uko bari nk'abajorunariye canke abatemporaire, ariko naho atari ivyo, iyo umuntu mukoresheje amezi 3 mu kiringo c'umwaka naho yoba yari umukozi bita umujorunariye n'umutemporaire acaronka contrat à durée indéterminée.
determine acaronka amasezerano y'akazi ntabanduka mu gihe kirekire. Rero tukabonamwo yuko hashobora kuba harimo izindi mvo zidashingiye ku mategeko, kumbure bavuge bati reka dushire mwabi wacu mu mugambwe uri ku butegetsi, reka turaba ka mwana wa mama, ariko ntaho bihuriye n'amategeko nk'uko nabivuze. Ingingo ya 94, ingingo y'ijana na 67, ijana na 69, ijana na 63 n'ijana na 64 zirabibuza. Abakozi b'amashirahamwe atandatu yagiye hamwe ngo avyare obuha bose hamwe ni majana 495 kandi bose bakora mu gishirahamwe kuva mu mwaka wa 2019 kuva rikivuka. Inama shingwa ntwaro ya obuha ikabafashe ingingo yo gukoresha ibibazo abakozi bashasha bikabitekanijwe mu kwezi kwa ndamukiza. Tuhana n'amakuru twateguriye umukuru umugambwe Ipona yagirizwa n'abadasigana kunyuruza imiliyardi zirenga 2 z'amafaranga y'amarundi kuyarenga imiliyardi 3 zavuye matongo y'umugambwe yagurishijwe. Bamwe mu nzego nkuru z'umugambwe wa Gasore bavuga ko menshi muri ayo matongo yagurishijwe mu kinyegero. Ino mutweteguriwe na Emmanuel Nungeko. Ivyo bibanza bimwe mbere birimo n'amazu vyegukira umugambwe wa Gasore vyatanguye kugurishwa na Bere Gashatsi mu mwaka wa 2017. Itongo rya mbere riri ku isoko ryo muri zone Kamenge. Ikibanza kigira kabiri kiri mu gisagara ca Rumonge, ikiri kwibarabara gitiriwe umugambwe Ipona mu gisagara ca Bujumbura, ikiri ku Mugumya muri zone Nyakabiga, hamwe n'ibibanza bibiri biri mu gisagara ca Ngozi. Umwe mu banywanyi b'umugambwe wa Dasigana Ipona aratubwira amafaranga yaguzwe ikibanza kimwe cyose. Isoko mu Kamenge yagurishwa amafaranga ngana umuriyaridi w'amarundi, mugabo ukiga c'umugambwe hashitseho miliyoni 650 yo mu Rumonge, yaguzwe miliyoni 80, y'Ingozi yaguzwe miliyoni 120. Hase nga kuri Beza Idripona yaguzwe umuriyaridi miliyoni 200, yo ku Mugumya yagurishije miliyoni 500, yo muri Kabira yagurishije miliyoni 380. Hase igindwi y'Ingozi yo nta n'ukwezi kurahera yagurishije miliyoni 150. Amafaranga yose yaguzwe ayo matongo angana n'imiliyaridi 3 n'imiliyoni 430 ayashitse mu kigega c'umugambwe nkuko bamwe mu badasigana babivuga ni umuriyaridi 1 n'imiliyoni 30. Bisigura ko umushinga amateka Abere Gashatsi aramutswa umugambwe Ipona yagirizwa n'abadasigana ko yanyuruje amafaranga y'amarundi angana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 400. Uretse ikibanza kiri muri zone Kamenge cagurishijwe na Abere Gashatsi abanje kugisha inama urwego rw'inararibonye, ibindi byose ngo vyagurishijwe mu kinyegero. Itasere imwe yo mu Kamenge ari nayo yahereye ko yagurishije bice mu mategeko ko yakibajije urwego bita Conseil supérieur d'orientation ku mugambwe rurimo abantu b'inararibonye. Aho rero baramuhaye uruhusha aramusinyira kugira agurishe parcelle hama yubake ku Mugumya nk'uko yategerezwa kuvyubaka, naho yahavuye yubaka vyume ngiza yubatse nayo mbwayo yica ko cihenuka ivyari kuyubaka hanini vyahereye ku nzu yiwe ariko yubaka mu Carama. Nukuri nari abadasigana bazobeshera ejo intahe niyagera kumukubita mu gahanga. Ubwo rwego rw'inararibonye mu mugambo w'abadasigana Ipona rwari rugizwe na Gastos Ndimwo hamwe na Anise Niyongabo. Muri kino gihe bari mu nama nshinga amateka Consilia Nibigira, Prosper Abazombanza, Michel Ntigacika, Ambassadeur Aloyizi Rubuka hamwe na Atanazi Boyi. Bamwe mu ndongozi z'umugambwe bagumye babaza ibijanye nayo mafaranga. Ivyo rero akaba ari byo vyatumye Abere Gashatsi acamwe imice ubwo rwego rw'inararibonye muri uyo mugambwe. Tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Arakoze na Emmanuel Niyungeko. Haravugwa ubunyonyizi bw'amavuta n'amazutu y'amamashini y'ishirahamwe ya Susumo. Abakozi b'ishirahamwe bavuga ko ubwo busuma buba kenshi buhagarikiwe n'abayobozi bamwe b'iryo shirahamwe. Idonido na Vicrise Ineretse. Ubwo busuma bw'amazutu n'amavuta y'imashini za Sosimo abakozi b'iryo shirahamwe bavuga ko bukorwa buhagarariwe n'abarongo y'abandi. Akabe batanga nako witwa Nikuze Arno arongoye kimwe mu bisata byo mu shirahamwe Sosimo aho yanyonoye amavuta ngana n'ilitiro 200. Igitangaza abakozi ngo nuko hakurikiranywa bakora mu mashini aribo bitaba mécanicien mu gifaransa nabo akaba ari Nahimana Nikeze na Pascal. Umukozi arabitubwira. Umushefu atwara service meya itwa Nikuze Arno yaciye akoresha uwitwa Bigimana John
aca yamushorera amahera yose akubitira ku inyuma ayamushoreye rero acafatwa inde Pascal Regamiye na Nahimana Mikirize kubera aribo bayandikije ko kuba yazanye ntiba badepozanga baho baca bagize ko bayasohokanye ubu rero baguye mu buroko. Undi avugwa muri ubwo bunyonyezi ni uwitwa Manirakiza Elias arongoye igisata ca garage. Isoko ryacu rivuga ko uwo kwigerekezo rya 13 ruhuhuma yatwaye amavuta y'imoteri hamwe n'amazutu akoresheje abatwara. Kuva ku munsi wa gatandatu niho yacavoma amazutu ibido amaritiro 40 amavuta amaritiro 40 mfite ibisiguru ibido zine ashaka zidepoza hanze ku mwana w'umuntu yakoresheje uwitwa Josué n'uwitwa Nahimana Gilbert bari yasinye bakoresha. Abo bakozi bakoreshejwe nabo bayobozi bose baratawe mu mvuto. Ivyo bikababaza abakozi ba Sosumo kubera ko hafatwa abakozi bato bato mu gihe ababatumye badakomwa. Twarondeye Nikuze Arnaud cyo kimwe na Manirakiza Elias turabakena. Twanarondeye umuyobozi mukuru wa Sosumo nawe nyene turamukena. Arakoze na Vicris n'interetse tukivuga bijanye n'intwari bereye imyidogo ni myinshi mu barimye b'ibigori bo muri commune ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke kubera uruhombo bariko baragira kuva leta ishiriyeho ingingo ibabuza gushorera umwimbu wabo kubadandaza mu gihe bo bashima ko ijuru rye ryagenze neza muri kino gihe bakaba batabona iyo bagiye gushira uwo mwimbu bagatinya ko ushobora no kononekara warteri kwizera. Ingingo ishinga itegeko ryo kubuza abarimyi b'ibigori gusubira kuvyigurishiriza yasohowe n'umukuru w'igihugu kwa 18/0 umwaka w'ibihumbi 2021 kuva ico gihe abarimyi b'ibigori ubwanwa bwarafutse umunwa kubera ko gushika ubu uretse ko basonzanye umwimbu ngo ntibagira naho bawushira ibiriko bibatera uruhombo nkuko bamwe mu barimyi bo muri commune Rugombo y'intara ya Cibitoke bavyiganiye RPA. Ibigori bigomba byagera mu ngura mu nzu imyuba iravyishe ntafise aho baza kubiranguriza abaza kubidandariza nk'ubuse cyangwa stock mu nzu kandi umwaka umwibare wari wagenze neza none ibigori tuzobigira iki ko turabona ko twimba ibigori byinshi ko tutazoza ngo tubiheze kuvyerekeye amahangare vraiment nta hangare n'imwe ntayo no kuyaba ari havye twakunze kumenya ko ihari. Ayo makuru y'ubukene bw'ibigega bibikwamwo uwo mwimbu aremezwa na Gilbert Manirakiza musitanteri wa commune Rugombo aho kuri mikro y'imbonesha kure Mashariki yivugiye ubwiwe ko ari ikibazo gikomeye. Uravye umwimbu dufise muri commune Rugombo n'umwimbu mwinshi cyane ari ikibazo gikomeye kuko n'abanyagihugu bararima bakimbura ariko ntibagira aho bimburira kugira ngo bashobore kubika neza imyimbu yabo. Ingungwa nyamukuru no kutagira aho bashobora kubika umwimbu dusaba ko babishobora bose saba leta n'abikorera twabo bishobora ko bofasha kugira ngo turonke amahangare menshi. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri commune Rugombo basaba leta guhagarika kuzirafata ingingo gihuti itabanje kwiga neza izizoshira mu ngiro kuko abanyagihugu aribo baheza bakarwa mu mporero. Nakumuretse ishobora kuvuga ati hahagarikije ibintu byo kurangura ibigori kubona igihugu ifite imitahe kandi leta idafise ububasha bwo kuza kubirangura. Leta ni kuvuga iyo ishaka kuza kurangura ibigori baba barabyiteguye hakiri kare bakubaka umuhanda aho boza barabirangurira ni kuvuga umwe mu gihugu yimbura ibyo bigori vyiwe akamenya aho aza kubiranguriza ahariho. Aha mwomenya ko commune Rugombo ifise inzu imwe gusa y'ikigega cyo kubikamwe umwimbu inzu yubatswe n'ishira hamwe zoa iyo nayo nkuko amakuru dukura mu Cibitoke abimenyesha ngo yagenewe kubikwamwo umwimbu wamwe mu mashira hamwe yaho arimo umuceri n'ibigori. Arakoze na warteri kwizera mukatandaniza ana makuru twateguriye mu bijanye n'indero. Muri Burundi Ubushikiranganji bw'indero burotse gushinga amanota azofatirwa ko mu bemerewe gukurikirana ivyigwa vy'ubuganga muri kaminuza y'u Burundi. Abanyeshure bakabashizwe mu migwi ibiri, umugwi wa mbere ukaba ugizwe n'abahejeje mu mashure y'akarorero. Abo basabwa kuba bafise amanota 62 kwijana, umugwi wa kabiri nawo ukaba ugizwe n'abasigaye basabwe kuba bafise n'imibiri amanota 70 kwijana kugira ngo bashobore gukurikirana ico gisata. Ingingo yo gufatira ku manota atanga abana bagiye gutangura igisata cy'ubuvuzi bita medicine mu rurimi rw'Ifaransa ngo ni ingingo y'agahotoro byashikirijwe n'umwe mu bigeze kuba abahanuzi muri kaminuza y'u Burundi. Ku bwa Charles Nditije ngo nivyumvikana ingene abana biga neza boroherezwa hakaranizwa abiga bigoranye ku mashure abayabaye. Professeur Charles Nditije: ibintu byo gufatira ku manota atangana ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bibabaje kuko ubwa mbere hoho abiga mu mashuri y'akarorero ayo bita école d'excellence kenshi usanga ari abana b'abakire, abana b'abategetsi,
abana bagenda ku ishuri kenshi bagiye n'imodokari bakongera bakiga neza gusumba abandi kuko bafise abarimu baciye ubwenge bafise n'ibitabo n'amashuri ameze neza sibo rero bari bakwiye gufatira ku manota makenya abiga amashuri asanzwe bafatira ku manota menshi 70% kuri binjira mu gisata c'ubuvuzi benshi n'abana banyarucari n'abana biga bava kure n'abana usanga bagenda kirere kinininya ugasanga n'abarimu babo kumbure ntibafise ubumenyi bukwiye ibitabo amashuri ntameze neza nibo rero bari bakwiye kurabira ku manota make gusumba abo bandi b'abanyeshuri b'abana b'abakire ntibyumvikana rero n'ibintu bisiga ubwenge kuko umuntu yabishinze umengo ntiyize umengo ntazica akora mu bisanzwe iyo bagira bati igisata c'ubuganga ni igisata gikomeye cyane cyo kwinjiramwo abanyeshuri baciye ubwenge gusumba abandi ico bogira nuko botanga ikibazo bakavuga bati hari ibibanza tuvuge 30 canke 20 abakoze rero ico kibazo bakakimenya bari muri abo 20 ba mbere akaba ari bo binjira muri ico gisata c'ubuvuzi na ibindi vyovyo ni ibintu bidaditse ni ibintu bitumvikana bibabaje bitera agahenda umengo Kuri makenga uruganda rwa RPA rwarondeye Gaspard Banyankimbona umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba iganiro muri Burundi muri kurike muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI uyu rero ni wa mwanya wahariwe igabane ako hambere nkuko tumaze iminsi tubashikiriza ijerekeye kahise kimenyetso bikuru by'igihugu uyu munsi tuza kubabwira bimwe mu bimenyetso biranga igisirikare cy'u Burundi n'insiguro yavyo Innocent Valente singira nkabo n'umutumire wiwe mu byo batubwira harimo amazina y'ubuhizi y'amakambi y'igisirikare ibimenyetso byayo nico bisigura ako hambere ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane Nshuti bagenzi muri ko muratwumviriza ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kigabana ko hambere cyo kuri wa kane igerekerezo rya 11 Ntwarante umwaka w'2021 nkuko tumaze iminsi tubibashikiriza ku vyerekeye akahise k'ibimenyetso bikuru vy'igihugu uyu munsi tuza kubayagira ku vyerekeye bimwe mu bimenyetso vy'igisirikare cy'u Burundi n'insiguro yavyo Pascal Bitsitara umutama yakukurutse mu gisoda cy'u Burundi niwe mutumire tuza kwifashisha mu kunoganza ikigabane cacu ikigabana ko hambere cyo kuri uno wa kane mwagiteguriwe na Innocent Valentin singira nkabo sangwa ikaze RPA nijisho nugutwi nijwi ry'abanyagihugu ku ntwaro ya gikoroni igisirikare cy'u Burundi cyari kigizwe n'abakavantara ariko kuva aho u Burundi buronkeye intahe yo kwikukira mu 1962 u Burundi bwarahavuye buronka igisirikare cyabwo bwite kigizwe na bene Burundi ico gisirikare cyahavuye gitunganwa neza kuri Republika ya mbere yari irongowe na Michel Micombero Pascal Bitsitara umutama yakukurutse mu gisoda cy'u Burundi aratubwira inyambaro n'ibimenyetso byaranga igisoda cy'u Burundi muri ico gihe igisirikare cyiswe igisirikare cy'u Burundi n'abarundi byatanguye kuri Republika ya mbere kuko ku bami ku mwami mwambutsa wa kane bagira icenge igisirikare cyari gicanze n'abakongomani ni cyari cukuri c'abarundi mugabo kuva hazi ya Republika caciye kiba igisirikare c'u Burundi aho rero nukuvuga amakambi yari menshi n'ukuri yari make iterekana yuko ayo makamba ariho nico bakora hari zari ingofero bambara izo nkofero bambara rero abakomando
hari bikomando y'Igitega niho baciye iyo brebe y'igikomando no kuvuga abazi kugwana cyane hasi baba bambaye bere yo gwasi rutoto cyasi kibisi bigasigura iki icyo cyasigura yuko ari abantu bamenyereye ibintu byo kugwana aho bamwishamba badatinya kuko mu kuronka iyo breve barajinya kazo bakagenda kuyicaye bakaja ku marushe bagaca ku migozi hakaba n'iyindi bere yitwa rouge y'abaparakomanda abo nabo bagukoroka mu ndege bakaza hasi mu mutaka bakagwanira hasi bavuye mu ndege bakorotse n'imitaka hakaba n'abandi rero bambara amabere yirabura ingofero zirabura baba mu makambi afise ibigwanisho bikomeye amablende ibigwanisho bicira umuriro kure hakaba rero n'ikambi y'umuziki ariyo bavuza na hymne nationale bakavuza ururirimbo rw'igihugu hanyuma rero bambara inkofero imeze gute inkofero zisa n'iz'abantu z'abamakayabo ndaza kukivuga naco mu nyuma abagwanira hasi nta mabere menshi yari bwaboneke y'ubwoko bwinshi ico batandukanye ko n'abandi abo mu muziki nuko yahagaze iminsi mikuru bambara inkofero nka zirya zo ku munsi mukuru abasirikare bakuru bambara nyuma rero hakaba n'izo rero n'ibere bita ngo ni makayabo zisa n'ivu abo rero n'abagwanira hasi gusa ngaho ku isi yumye aba mu ntuze mu bwato baca mu Tanganyika n'ahandi mu mato ntibari bwabe benshi ngo bikomere ariko bariho bakenye bariho bakagira n'ubwato buke aho rero kuri perezida wa mbere wa Repubulika ya mbere Michel Micombero aya mabere niba bayambara kugira ngo umenye ico ikambi n'iyindi ikora n'ingene batandukanye mu biranga igisoda c'u Burundi turasangamwo amazina y'ubuhizi abangikanijwe n'ibimenyetso ndanga kambi ariko ico mwomenya nuko amazina y'ubuhizi mu gisirikare ari ibintu byatanguye kuva kera mu gihe c'umwami ntare rugamba ingabo z'umwami zariswe intore mu nyuma mu gihe c'umwami mwezi gisabo zitwa abadasigana mu gihe ca mwambutsa zitwa amasuka mu gisirikare c'igihugu Uburundi bumaze kwikukira amazina nk'ayo yasubiye kugaruka inyuma y'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 mu gihe c'intwaro ya Repubulika ya kabiri ya Yohani Batista Bagaza ico gihe abasirikare b'u Burundi bari bamaze gukora imyimenyerezo ikomeye yakunda kubera mu gihugu ca Libya ahitwa Bengazi kubera ubuhinga n'ubukerebutsi abasirikare b'u Burundi bari bafise muri ico gihe vyabaye ngombwa ko hatunganwa amahiganwa mu makambi atandukanye akwiragiye mu gihugu mu ntumbero yo gutora amazina y'ubuhizi kandi ngendegwako nk'uko Bizitara Pascal abisigura mu nyuma ku ntwaro ya perezida Bagaza niho amakambi yabaye menshi cyane amaze kuba menshi barabona yuko batoza baramenya ingene ikambiri n'ingene yitwa n'ibiki baca batangura rero kugira guhiganwa kugira ngo bamenye ikambi yitwa iku ifise ikimenyetso kiniki baca batangura guhiganwa rero bategeza kurondera ibintu bikurikira ubwa mbere barondera ijambo izina bita iryo kambi hanyuma bagaca barondera ikimenyetso cyerekana iyo kambi icikora icya gatatu bagaca barondera ururirimbo rw'iyo kambi muri urwo ruririmbo rero baca babiha iyo intuzanye kompanyi y'umuziki bakaba aribo babishira mu muziki mugabo amajambo yatorewe mu ikambi aho rero watora amajambo baramuha agashimwe uwatora ico kimenyetso ikikambi banawe baramuha agashimwe n'uwatora amajambo y'umuziki baramuha agashimwe hanyuma rero cyatangura kuba ihiganwa ariho havuye amazina menshi Ruremesha Ngabo Ruramurira Ngabo za Islam hariya n'amazina menshi imbangukira gutabara inseruka rukambye ntagoheka nyinshi amazina barayatora bagaca rero bashira intuze ibimenyetso imbere y'ikambi
kugira ngo umuntu aze yinjire azi ikamba ajemwo yariyo. Mu nyuma bo muri eta major ico bakoze nuko nabo batanze inomero z'amakambi. Ikamba nimero yini prosime batayo para deuxième batayo commando ibintu nk'ivyo baca batangura kuziha inomero. Mugabo amazina n'ama-emblème ico bita ba-emblème iziga ibimenyetso by'amakambi byava mu makambi nyene bose niba bitorera ko niko vyagenze au départ. Umutumire wacu Bititara Pascal aratubwira isiguro ijanye n'ayo mazina y'ubuhizi n'ibimenyetso vyahawe amakambi y'igisoda c'u Burundi, amazina yatanzwe kuva kuri Republika ya kabiri ndetse n'uyu munsi dusanga agikoreshwa mu gisoda. Doramurira ngabo no kuvuga yarigisha yari ikambi yo kwigisha abasirikare. Iyo nta kimenyetso bashira imbere y'ika. Yego cyane gose nka isikamuro kiriho n'ubu bagashiraho igitabo yego cerekana iyo kambi ko ariho habera ivyigwa vy'igisirikare. Akabuji kerekana urumuri ko bamurikira abandi mu bwenge. Nk'iseruka rukamvye dufata iryo zina nayo yoba bisigura yuko bobo baza guseruka abandi bamaze kunanirwa, kanyuma bagaca bavuga bati twebwe rero tuzoza kubafasha cyane kugira ngo twirukane umwansi ku nguvu tumuhashe. Yitwa rurindisha ngabo nawe ko ari kuvuga ati twebwe tugomba kubarindisha murinde ibyo dufise bizotuma muyigira umutima rugabo mugume hamwe mwumve neza yuko dufise inguvu zo kurwanya umwansi. Iyo nta kimenyetso bari bafise mwamwe nabo bari bafise ikimenyetso barerekana nk'ibikoho binini bakoresha nka blend cyangwa ugasanga baracerekanye bati duwe dukoresha iki. Ego hariho n'abandi bitwa ngo intagoheka. Nabo b'intagoheka no kuvuga ntidusinziriye twebwe tuguma turi maso umwasa hazozira hose igihe cyose tuzoba turi maso tuzoca tumugwanya. Kuri magaze niho zaguriye cyane. Ego niho zaguriye gose ko yateje imbere cyane igisirikare. Intuhurana barerekana neza yuko ari abantu bari hamwe bagwanira hamwe bafise umutima umwe, bakerekana igicapo kiriko abasirikare bose bariko baragwana bagwanya umwasi. Nka ruremesha ngabo yari bo muri misile ni kuvuga ruremesha ngabo bagomba kuvuga yuko turabaremesheje ko turi kumwe namwe kandi tuzogwana twese. Baba bafise rero barerekana ntuzenye misile bakerekana n'amaradari nyene yakora nayo maradari yaje kuri bagaza. Inyambaro n'ibimenyetso by'igisirikare cy'u Burundi tubona uyu munsi sivyo ico gisirikare camanye. Bititara Pascal avuga ko ibimenyetso n'inyambaro vyagiye birahinduka uko imyaka yagiye irahaca, ariko bigahinduka bisunze ibisata bitandukanye dusanga mu gisirikare cy'u Burundi. Inyambaro ntizari nyinshi cyane mugabo ama specialité afise inyambaro tufate nka escadrille donc abakora mu ndege bari bafise inyambaro yabo y'ishati igomba kuba bleu n'ipantaro bleu foncé, hanyuma bakaca rero bambara n'akantu kameze nka envelope niko bambara bleu nako nyene. Abo bari bafise umwambaro wabo. Marine kandi abo mu mazi bakagira inyambaro yabo impuzu zera, ego n'ipantaro ishati yera n'ipantaro bleu ciel n'inkofero yera nyabonyene. Ayo mazina y'ubuhizi dusanga mu gisirikare cy'u Burundi n'ibimenyetso bijanye vyatanzwe hisunzwe ubuhinga n'ubushobozi bw'ikambi imwe, ariko kandi vyarerekana neza ubutwari, umutima wo kurinda n'ishaka vyaranga n'ubu bikiranga abasirikare b'igihugu cacu. Ico vyazimariye nuko baca biyumvamwo ubwo butwari, bakumva yuko bakomeye, igihugu gishigikiwe, bakumva bati twebwe aho umwazi azozanana hose turafise abantu bashobora kumugwanya. Aje mu kirere bariyo, aciye mu mazi bariyo kandi bakomeye, aciye hasi bariho kandi ku nkenge
ingera zose z'igihugu amakamba ariho vyatuma bagira umutima rugabo, umutima ukurinda, umutima wo kwishigikira ahazozira ingufa zozana zose turazi ko tuzimusumbya kandi tuzomunesha yomuke. Ivyo byose ntibabikoreye ubusa, ntibabigirira ubusa, nuko vyerekana neza ubuhizi bw'abasirikare ico gihe, ubutwari, ishaka bafise ryo kugwanira igihugu, ukabona yuko bafise umutima uri hamwe, bose bagomba kugwanira igihugu bari hamwe, ata bintu vy'amacakubiri vyagutya na gutya birimwo, barafatanye mu nda bose. Ikimenyetso nyamukuru dusanga mu gisirikare c'u Burundi ni ibendera ry'igisirikare ryerekana ko Uburundi ari igihugu ciganzuye intwaro za gikoroni, igihugu cigenga gifise ububasha bwo gucungera umutekano waco. Iryo bendera ryubashwe cane, rifise ikimenyetso c'igikoko c'intare, rikaba ribikwa ahantu hakomeye cane mu biro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. Pascal Bitsitara, umutama yakukurutse mu gisoda c'u Burundi, amenyesha ko iryo bendera rifise insiguro ihambaye cane ku gihugu cacu, ku buryo umwansi yotera igihugu hama akaritwara, bisigura ko ingabo z'u Burundi ziba zatsinzwe ku rugamba. Bon, irya ni darapo ry'igihugu, ry'igisirikare cy'igihugu. Ego biri muri leta majoro n'ibintu bizwi. Igihugu cose kirafise idarapo ryaco, igisirikare cose cy'igihugu kirafise idarapo ryaco. Ego na insigne yaco kurya nyene yaco bitoreye bonyene. Nico gituma baheze bakagishiraho kandi kikubahwa cane, kurya ko kw'idarapo ry'igihugu rikubahwa gose kandi rigashingurwa ahakomeye. Muhora mubona yuko niyo hagize ibintu vy'ibisikanya rirya darapo bararitanga nk'ikimenyetso c'igihugu cerekana la supremacy, donc ubukuru, ububasha bw'ingabo mu gihugu, ukuntu bakomeye kandi bashobora kugwanya n'ibintu bikomeye. Irya ntare bashirako yerekana ubukari, yuko ntigwitaha rurimwo abagabo kandi abagabo bakomeye, barucunze nk'intare iri mu vyana vyayo igomba guproteja n'ibintu. Urazi ko bavuga yuko intare ariyo mwami w'ishamba, bakavuga rero yuko n'ico gihugu ntirupfa yukwita hariho intare ishobora kubarya ikabamara iyo bihenze bakagomba kuza muri ico gihugu bagomvye kugwana. Nico bisigura yuko igihugu kirimwo abagabo, igihugu kirimwo ibigwanisho, igihugu gifise intwari, gifise ingabo zikigwanira. Gitakaye kiya kimenyetso vyohagenda gute? Kugira gitakara ngira ngo babanza kubamara, kuko kibikwa kure cane, sico ko expose ne bapfaye kubika ngaho. N'amabanga akomeye igihugu harafise ahantu bakijana nka kujya kwakagenda ya kera, nayo irafise amabanga yacu naho kibikwa. Kitwawe dufate nk'ubu igihugu cotera Uburundi bakagifata, nukuvuga tuba twemeye ko twatsinzwe, no kuvuga tuba tunejejwe. Nukuri bari pavine kugitwara, ucushire ibigwanisho hasi uti ndaneshejwe, kuko kirazira kikaziririzwa, ugitegerezwa kuba protege. Dogo kugwanirwa oba wabamaze abantu abasirikare bose. Oyakiya nigishobora nukuri nicerekana neza igihugu kirimwo
igisirikare ciyunze, igisirikare gikomeye, igisirikare kigwanira igihugu n'umutima rugabo. Inshuti namwe bakunzi bikigabana ko hambere murumvise ibitari bike bijanye n'akahise k'amazina y'ubuhizi n'ibimenyetso vy'igisirikare cy'u Burundi n'insiguro yavyo. Ndabashimiye ko mwaduteze yombi muri benshi, ntibagiye no gushimira umutumire wacu Pascal Bizitara, umutama yakukurutse mu gisoda cy'u Burundi, we yemeye kuduha ikiganiro. Ninga tugarukirije ikigabane ako hambere cyo kuri uyu wa 11 Ntwarante 2021. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin Singira ngabo, naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana ako hambere. Arakoze Innocent Valentin Singira nkabo kwigabane ako hambere aje kudushikiriza nungaka n'amakuru twateguriye yo kuri uyu wa kane duciye tuyasozera ko nkabashimiye mwebwe mwese mwateza abiri umwe wese ucafashije kugira no makuru asho gutorokanywa. Ndabakengurukiye mwebwe ivyuma yari engineer Egide Mwemero afatanije na MST Venunge ko ndabashimiye. Hervé Niyuhire bije kushikiriza ano makuru nkaba ndabasezeye. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.